ndabaramukije kaze mu makuru ategekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 22 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hitezwe ikirere kizoba kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi bikazokwibonekeza imwaro mu ntara ya Gitega, mu Kayanza n'Ingozi mu ntara ya Butanyerera kuri °C 12. Inyuma y'umutaga hitezwe imvura mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu Cibitoke kuri °C 28. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12:06 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12:12 z'umuhingamo. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngenzebuhoro nije nayabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.